Turabaramukije amahoro mwese mugiye gukurikira ano makuru tugira tubashikirize. Amwe murayagize mu nama yagiranye n'abikorera ivyabo ku munsi ugira kabiri, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi bose bafise ubuhinga baba abari mu gihugu canke hanze yaco guterera mw'iterambere ry'igihugu. Abadandaza nabo bato bato bahora badandariza mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura ubu ngo bahakuwe kumvo z'umutekano eka mbere n'isuku mu gisagara. Muri ano makuru muraja kubikwirikirana. Mu bihugu navyo vya Somalia na Kenya havugwa imvura y'isegenya iriko irahitana abantu n'ibintu, abandi nabo ubu bakaba barataye izabo. Kaze rero muri ano makuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano kuri uyu wa kabiri Mary Potter, umuyobozi w'ishirahamwe riraba ivy'ubutunzi rikukira ibanki y'isi yose rikurikirana abakorera mu gisata c'abigenga. Idonido kurikire Rosine Girene Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umubonano umushitsi w'iteka yitwa Mary Potter, uwo nawe akaba ari umuyobozi w'ishirahamwe iraba ivy'ubutunzi kukira ibanki y'isi isanzwe ishimikiye cane gukurikirana abari mu gisata c'abigenga. Uwo mushitsi Mary Potter yari yasanzwe aje mu Burundi kugira ngo yitabe ibikorwa vya yahuriro isanzwe iba muri mwaka ihuza abikorera ivyabo n'inzego za leta yiswe umuzinga day. Muri umubonano uwo mushitsi w'iteka Mary Potter yakeje cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, arahimbagwa n'ivyo yiboneye wenyene muri no misi ibiri yari amaze ari muri ibi biganiro, nawe nyene aterera yumvira n'ivyumviro vy'abandi, aho yiboneye koko abarundi n'abari mu Burundi n'abashigikiye ibiterambere y'u Burundi bose bavuga rumwe, babona kumwe kubaka igihugu kugishikana ku mbona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040 kandi Burundi buteye imbere mu 2060, akabona yuko umwe wese yiteguye guterera mu vyajejwe kugira ngo dushobore gushika kuri iyo hangiro. Eka no ku ruhande rw'ishirahamwe société financière internationale, iryo shirahamwe risanzwe rijejwe ivy'ubutunzi rikurikirana abari mu gisata c'abigenga, nawe nyene yavuze yuko ayiteguye guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro. Akaba yaranatanguye mu ntumbero yo guherekeza abikorera ivyabo b'abarundi abari mu gisata c'abigenga kugira ngo bashobore gushika kwiterambere, gushikana igihugu kwiterambere. Yaramaze gutanga uburyo mu mabanki y'ubudandaji kugira ngo abikorera ivyabo bashobore kuronka amadeni yo gutunganya neza imigambi yabo. Sivyo gusa, batekanye no kubandanya bashigikira igisata c'amasoko ntangaguvu, kuko bamaze kubona yuko kimwe mu ntambanyi abikorera ivyabo babona nuko hataboneka umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo amahinguriro ashobore gukora neza. Nawe nyene rero bazoshobora gukora no muri ico gisata kugisahiriza. Eka bazosahiriza cane n'abakorera mu gisata c'uburimyi, cane basanzwe baratanguye gukora mu gisata c'icayi, ikawa, isukari n'ibindi. Rero mu majambo makeyi yemereye yuko abonye ishaka abarundi bafise iryo shirahamwe rizofata mu mugongo abikorera ivyabo kugira ngo bashobore kurangura imigambi neza irama. Muri iyo ntumbero nyene yo gushigikira Uburundi kugira ngo bushike kwiterambere biciye mu gushigikira abikorera ivyabo, yamesheje kandi yuko iyo shirahamwe yuguruye ishami hano mu Burundi, aho hasanzwe hariho uyiserukira n'abamufasha muri ayo mabanga kugira ngo bakurikiranire hagufi bikorera ivyabo hano bari hano mu Burundi. N'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneyeho karyo nawe nyene ko kumwifuriza ikaze kandi no kunezerezwa no kumushimira kubona iryo shira hamwe ryitaho koko abikorera ivyabo, ikabaherekeza mu gutunganya imigambi, eka mu kubakarishiriza ubwenge n'ibindi. Akaba nawe yemeye yuko leta yiteguye gukorana nabo bose bariko barayiherekeza kugira ngo Uburundi buze bushike kwiterambere rirama.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi bose bafise ubuhinga baba abari mu gihugu canke hanze y'igihugu guterera mu iterambere ry'igihugu. Ivyo akaba yabishikirije mu nama yagiranye n'abikorera ivyabo. N'inkuru ya RC oho kamukama. Umunsi ugira kabiri w'inama yisuye Muzinga Day 2 ihuza leta hamwe n'abikorera utwabo. Ibiganiro vyatanzwe hanini n'abasanzwe batanga uburyo hamwe rero n'abanyamitahe bikorera ku giti cabo aho berekanye uko ivyo basanzwe bakora bisahiriza mu iterambere ry'igihugu. Baca bagenda banerekanye ibibazo bahura navyo mu kazi kabo ka misi yose, baca bagenda basavye ivyo hinduka aho twavuga nko gukorera mu muco hakoresheje ubuhinga bwa none ico bita digitalisation mu rurimi rw'igifaransa, gufashwa mu gutangura ibikorwa bishasha, guhabwa ubutungane, umutekano n'ibindi. Muri rusangi rero bakaba basanze imbono y'u Burundi bwifashe 2040 n'u Burundi buteye imbere 2060 izoshoboka ari uko yaba leta canke abikorera utwabo umwe wese akoze ibimuraba neza hanyuma bagasenyera ku mugozi umwe. Kuri ivyo vyose rero byasabwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yemeye ko bizoshirwa mu ngiro. Nagire nsubire nibutse ko leta ifise ishaka ridasanzwe ryo guhindura isura y'igihugu mu bijanye n'ubutunzi. Nico gituma ivyo mwavuze byose biraba leta. Naganda amenyeshe ko byose nabifashe nka nkama. Nsavye abahinga bose dufise mu nzego z'igihugu. Ubu nyene bace baja ku kivi bige ingene bija mu ngiro. Etude de faisabilité y'ivyo mwasavye. Kuko ndazi yuko ari habaca bifata bakabishira mu bubati bakinumira. Ndabasavye umwe wese muri mwega washikiranganje ndabona bari ngaha umwe wese acagenda kwiga ingene bishobora kuja mu ngiro. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yasaba umurundi wese abishoboye kuzana intererano yiwe gutyo igihugu ngo gitere imbere. Aho notera kamo abarundi bose bafise ubuhinga uwumva ko afise ikintu yoterera yaba uri hanze canke uri mu Burundi agerageze aterere iki gihugu cyacu cubake kugira ngo ejo nicamara gutera imbere azavuga ati nanje narashizemwo umuganda. Nagira kandi subire nibutse yuko amasezerano ateza imbere igihugu duciye kwitunga kama ry'u Burundi ressources naturelles ara amasezerano ategezwa gukorwa mu buryo twese turonkamwe inyungu. Umwe wese ku mutahe yazanye akawuronka akongera akaronka n'inyungu kuri uwo mutahe. Mugabe itavuga yuko itunga ry'u Burundi naryo rica rimuhebegwa. Ikindi yagarutse ko akabasavye ko muri ibyo bikorwa byose by'iterambere ibidukikije bitoshirwa inyuma. Nagira ndabasabe mwese agwiza tunga mutange akarorero mu gukingira ibidukikije. Mugira imigambi ishobora gutuma dukingira amashamba, dukingira ibiti, dukingira n'isi yacu. Ari uwimba ubutare amenye yuko ategerezwa kubwimba mugabo ariko arakingira isi. Hanyuma rero kugira munyereke ko umugambi mwawumvise nagira ndabasabe mwese aho mukorera, ahari amahinguriro yanyu, ahari ibiro vyanyu, dushaka kubona hose hateye ibiti. Abagwiza tunga nabo bitabiriye iyo nama bakaba ngo biteze impinduka. Kandi umukuru w'igihugu yaduhumurije mu gusaba ngo bashireho ama instrument n'ama institution ya suivi evaluation y'ibiriko biraba. Mwumvise yuko umukuru w'igihugu yasavye yuko haba amanama régulier kugira baze baramuha rapport yaho ibintu bigeze. Ivyo biraduhumuriza cyane kandi ivyo biratunezereza kumva kushigikiwe au plus haut niveau. Turafite ivyizigiro ko hazovamwo ikintu kinini ya cyane kuko tugiye kuronka aho tuvugira nabo bakatubwira. Tubibutse ko iyo nama Muzinga Day 2 ije ikurikira yabaye ku mwaka uheze. Muzinga Day 1 yabaye ku genekerezo rya kabiri mu Nyonyo 2022 mu gisagara ca Bujumbura nyene. Ku munsi wa mbere mu Kirundo niho hatangujwe isekeza ry'imisi 16 yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ibirori bikaba byatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Akaba mbere yahamagariye inzego z'ubutungane guhana zivuye inyuma abakora bene ibyo byaha. Egide Mbazumutima. Kucivugo twese hamwe tugwanye amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Ibirori byatangujwe na defile yitabwe n'imigwi itandukanye aho yari yitwaje ibyandiko bihamagarira abarundi kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Ibirori bikaba byatewe iteka
n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye. Ubuserukira Onifame hano mu Burundi Clara Anyangwe ano yaserukiye umuhuza w'ikorwa w'amashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akorera hano mu Burundi, akaba yarakengurutse icivugo cyatowe kuri uno mwaka ati Onifame turi nyuma yanyu mu kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Mushikiranganje Merede Sabushimike ajejwe agati y'akazina muntu nawe akayameje ko Uburundi bwateye intambwe mu kugwanya ayo mabi, atariko haracibonekeza ingendo mbi mu bice bitandukanye mu gihugu kandi zitegezo guhanwa hisunzwe amategeko. Ati kino civugo rero gihamagarira umurundi wese kugira uruhara ntangere mu kugwanya ayo mabi. Kino civugo rero dusanga gihamagarira umwenegihugu wese uwariwe wese ndetse n'umunyamahanga aba mu gihugu cacu kwitanga gusumba uko yahora mu gukinga ako kabi kabishe gutyo iterambere rirama ridushware. Kanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye mu ijambo ryiwe nawe nyene akaba yiribukije ko inosekeza rije mu gihe akibonekeza ingendo mbi mu bice bitandukanye by'igihugu, acahamagarira umwe wese kugwanya ayo mabi kuko ngo ariyo azingamika igihugu. Angela Ndayishimiye akaba yasavye ko abafashwe bohanwa vy'akarorero. Uwofatwa muri ako kabi nkako yohanwa bimwe biboneka kugira ngo ingeso mbi nk'izo zituzwe burundu. Tuboneyeho gusaba ndetse n'ababijejwe mwumvise ko bariko barasubiramwo amategeko kongereza igihano cyari cyasanzwe kugira ngo bace intege abo bagizi ba nabi butagisubira gukora iryo shano. Ibikorwa bijanye no gukingira amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme biba bishigikiwe iyo hanwe hisunzwe amategeko abagirirwa n'icaha c'ayo mabi afatiye ku gitsina n'ibindi. Kakaba kabaye n'akaryo ko gutanga ubushimwe ku mboneza zitanze gusumvya abandi mu kugwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Inyuma y'ivyo birori umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yarishikiye ku ishure shingiro rya Mutwenzi aho ishiramwe Fondation Bonne Action umugira neza arongoye ryatanze imfashanyo y'ibikoresho by'ishure hamwe rero n'ibifasha abigeme kugira isuku ryo ku mubiri. Ni inkuru ya Jide Bazumutima. Sabe tubukobere amashi meshi n'impundu ejoshi bicane. Bakemanyi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yashikirije kari hagizwe n'amasakoshi arimwo ibikoresho by'ishuri, ukoresho tw'isuku twankenegwa buri kwezi abanyeshuri b'abakobwa bageze mu bigero. Ivyo byose ngo gushikira abavyeyi batashoboye kurunika abana bafise ibikoresho bikwiye. Fashanyo ikatanzwe n'ishirahamwe ry'abashinwa rijejwe iterambere ribicije mu mugambi Panda Park ciye kandi mu masezerano yo gufashanya n'ishirahamwe Fondation Bonne Action umugira neza. Ubuserukiye Ubushinwa hano mu Burundi kameje ko indero ari upfunguruzo rw'iterambere, naco gituma Ubushinwa buva mu mwaka urangiye bwatangiye guterera mu gushigikira butanze ibikoresho by'ishuri. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye kabashimiye iryo shirahamwe kuri iyo ntererano, titwaje kubashigikira kuri no shuri kubera tuzi ko indero ari karahara mu ruganda ntibacure. Uyu munsi twaje gushigikira abavyeyi n'imiryango batashoboye kuronkera abana babo ibikoresho by'ishure bikwiye, kuko tuzi ko neza iyo umunyeshure adafise ibikoresho bikwiye adaheza ngo yige neza atekanye na cyane ngo amenye. Turabona ko dusanzwe turi no mu gihe c'imvura, ni nacyo gituma twabazaniye n'amasakoshi yo gutwaramo ibikoresho bya misi yose. Ni muri iyo ntumbero rero twazanye ibikoresho by'ishure by'abana bashika 1016. Iruhande y'ivyo bikoresho rero mutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yagiye yitwaje n'akemanyi k'ibiro 125 izinu vyumye bizosahiriza muri wa mugambi wo kugaburira abana ku ishuri. Aho mutambukanyi w'umukuru w'igihugu asanzwe ari nawe ashikiye uwo mugambi w'igihugu akaba yarateye ivyasi ingendo y'abarundi bamwe bacisha
amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi cyoza uwo mugambi ngo utera ubunebwe abanyeshuri ariko ahamagarira abarundi nyabuna guterera kugira ngo umwana w'umurundi wese naho yoba adafise uburyo ashobore gukorokirana ivyigwa atangorana. Mu gihe urumuri rw'amahoro kugeza ku munsi wa mbere rwari rumaze kugendera igice c'intara z'u Burundi, umukuru w'ishirahamwe ry'intwararumuri Epipode Baranyikwa avuga ko ashimishwa n'ingene abenegihugu baza kurusanganira urwo rumuri, akanashima n'ingene abenegihugu bariko barashira mu ngiro imigambi ijanye n'imbona kazoza y'u Burundi umwaka wa 2040. Umukurikira geze ku ntara y'Icenda kandi twihweje ubutumwa nyene icubahiro yaturungikanye, aho hose twagiye turaca twasanze ubutumwa basa n'abari babufise, kumbure izindi nyigisho zo kubakabura kuko basa n'abari basanzwe baravyumvise, kuko aho tugeze hose dusanga abenegihugu bari ku kivi. Kera abenegihugu b'Abarundi bumvise ko baza kuronka abashitsi, mbere no mu bice by'urumuri rw'amahoro twaherutse bimwe bimwe wasanga abenegihugu bagumye barindiriye ko abashitsi baza kubashira ku kivi. Ariko ubu rero turatangara iyo dushitse mu ikomine runaka dusanga ari igikorwa cyateguwe, hari aho dusanga ahubwo bari mu nzira yo kugiheza, kuko nko muri intara dushitse intara y'Icenda ya Karusi, hari aho twumva ko bacumva yuko tuza kuhashika batangura ibikorwa isaha imwe yo mu gitondo, tukaza kubashikira nk'isaha zibiri dusanga igikorwa bakirembeje. Urumuri rwahora ruca ku masonga rugaca ku ntara, rugaca ku bikorwa kimwe canke bibiri, mukabona yuko abantu bagwitavye, ariko bakaba abavuka ntara imvukira bavuye mu yindi mihingo ni Bujumbura bahahuriye. Ariko rero ubu urumuri rubasanga mu makomine, biraboneka yuko abantu barunezererewe kandi bagwita bari benshi, kuko baravuga yuko bahora bipfuza kurubona, bahora bipfuza kumva ijambo n'agaseke urumuri rugendana, ariko vyabagora gushika ku mugwa mukuru w'intara. Ubu rero kubera ko rwabegereye bose, abagiye barafata ijambo barakenguruka iyo mbono ya nyene icubahiro yuko urumuri rwo bashikira, mbere rukabashikira no mu makomine. Hari n'abasavye yuko rwo bashikira no mu izone kugira ngo ntibarinde gucumukura. Abo bose rero, ivyo byose rero nivyerekana yuko hariho akarusho ku kuntu urumuri rwahora rugenda. Ingorane zirasanzwe, ariko ikibazo cyo kwiyunguruza mu mabarabara ahuza amakomine, twavuga yuko hakenewe izindi nguvu zidasanzwe kugira ngo amabarabara ahuza amakomine ashobore guhita, kuko hariho hamwe twagiye biratugora, turinda gusubira ku mugwa mukuru w'intara kugira ngo dushike mu makomine ahana urubibi, ahandi tukaza tuhagenda n'amaguru tukanyerera. Ivyo rero ni ingorane zisanzwe, sinovuga ko ari ingorane zikabije, ariko ingorane z'amabara y'imigenderanire nizo twabonye cyane zatumye tudashobora kwiyunguruza ngo tunyaruke. Hariho byinshi abenegihugu badushikiriza, mbere n'indongozi, biboneka ko bisaba inguvu nyinshi, inguvu za leta. Turavuga nk'ibijanye n'amabarabara, ahenshi twagiye turaca barasaba ko amabarabara yosubirwamwo, ayandi akubakwa, mbere hari n'abasaba ko n'agakaburimbi bokaronka. Mu bindi bisata naho barasaba amazi, hariho henshi usanga atamazi by'ukuri yo kunwa bafise. Ibindi abenegihugu basaba ni umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba urasabwa n'abenegihugu, urasabwa n'indongozi, urasabwa n'abagwizatunga, nabo bose bafise ibikorwa bikorera byo kwiteza imbere, mbere no guteza imbere igihugu. Ivyo barabivuga tukavyumva. Ikindi gikurikira nuko kugira ngo dushobore gukora muri bwa buhinga bwa none, abenegihugu n'indongozi mu ntara mu makomine twaciye barasaba bimwe bita connection internet. Ibi rero by'ubuhinga ngurukana bumenyi ntidushobora kwinjira mu iterambere rimwe rinyaruka tudafise iyo connection ifise inguvu zishobora gutuma uwo ari we wese ahaherereye ashobora kurungika ibikorwa yakoze bikagenda bigashikira indongozi atarinze gufata urugendo. Kandi n'ibikorwa vya leta navyo birasaba ko
bene ubwo buhinga buba buhari. Komiseri mukuru w'ikigo BR amenyesha ko ku igenekezo rya 5 Kigarama umwaka wa 2023 ariho mu ntara ya Gitega hazohimbarizwa ku ncuro igira 8 umunsi wahariwe umutangakori. Kurikire Jean-Claude Manirakiza. Ni umunsi uzohimbazwa ku ncuro igira 8 mu gihugu cacu, ukaba uzohimbarizwa Igitega ku kibuga Ingoma igenekerezo rya 5 Kigarama muri uwo mwaka turimwo. Uyu mwaka tuzowuhimbaza ku civugo kivuga kiti twijukire ubuhinga bwa none mu kumenyesha no kuriha amakori n'amatagisi dushigikire iterambere ry'igihugu. Ico civugo nticaje giturumbuka kuko kijanye n'ibikorwa tugezemwo bijanye no gushira umuhora ngurukana bumenyi n'ubuhinga bwaje nk'inyishu ku batanga kori, kuko ababukoresha baheza bakamenyesha kandi bakariha amakori n'amatagisi aho baba baherereye hose. Umunsi mukuru wahari umutanga kori si birori gusa, ahanini nakaryo ka leta y'u Burundi fata ko kwibutsa ineza n'akamaro k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu, kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe icese, gutyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke. N'ubu tukaba twiteze kuzoshigikirwa na nyine cubahiro umukuru w'igihugu cacu muri uwo munsi mukuru. Kubitegekanijwe imbere y'ihimbazwa nyezina hari ibiganiro bidasanzwe bizoca kubimenyesha makuru, inyigisho zitandukanye zijanye n'akarangamutima ko kuriha neza amakori n'amatagisi. Zizokwereka abatanga kori ingene boja kandi bagakoresha umuhora wo kuriha amakori n'amatagisi ukoresheje ubuhinga bwa none. Inkino za kivandimwe kugwaruka ruri mu migwi y'abanyeshuri bagenzi b'amakori n'amatagisi n'ibindi. Ikiganiro rero cy'uyu munsi kikaba acuguruye icese isekeza ry'ibyo bikorwa bizoshikana ku munsi mukuru wahariwe umutangakori genekerezo rya 5 Kigarama mwaka wa 2023. Turatumiye rero amashirahamwe n'abatangakori kwitaba ihayanishwa gurishwa ari benshi, bashire ahabona ivyo bahingura muri iki gihugu bimenyekane kugira ababikeneye bamenye ubwiza n'akamaro kavyo. Tuzobaha aho bamenyekanishiriza ibidandazwa vyabo ku buntu. Abadandaza bato bato bahora badandariza mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura ubu ngo bahakuwe kumvo z'umutekano eka mbere n'isuku mu gisagara. Anisa Gladys Gabirano. Aho ni hagati mu gisagara ca Bujumbura, aho mu mabarabara atandukanye hahora hibonekeza bene gihugu bahadandariza ibidandazwa bitandukanye. Ubu rero aho twaciye hose, haba imbere y'ishirahamwe Onatere, ibarabara riri imbere y'ibanki BCB canke imbere y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura, hose twasanze atani inyoni. Ndetse no ku gituro c'amabisi ahahora hibonekeza abatembereza ibidandazwa twasanze hera. Umuhanuzi mukuru ajeje ibijanye n'umutekano mu biro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba yatumenyesheje ko hafashwe iyo ngingo yo gukura abo badandariza mu ivyo bibanza kumvo z'umutekano hamwe no kumvo z'isuku mu gisagara. Akaba rero yashimye kubona baritabiriye ako kamo, acaboneraho n'akaryo ko kubahumuriza kuko ngo hariko harategurwa ikibanza bazojamwo. Uburongozi bw'igisagara ntibwabibagiye abo bene gihugu, nico gituma umukuru w'igisagara ca Bujumbura yavuye aha ikiganiro abo bene gihugu ejo hahise, arabaremesha arabemerera yuko uburongozi bw'igisagara bugiye gutunganya ikibanza bashobora kubandaniriza mu iyo mirimo bahora bakorera aho mu gisagara ca Bujumbura. Ico kibanza kigiye gutunganywa mu isoko ya Jabe. Mu gihe rero iyo ngingo yari yafashwe babanje kubibamenyesha ngo uzosubira kudandariza mu ivyo bibanza bibujijwe azohanwa hisunzwe amategeko.
muri rwa rukurikirane rw'amakuru avuga ku kubungabunga inyubakwa rusangi bagenzi bacu bagendeye ibigo vya kaminuza y'u Burundi biri ku Mutanga na Kamenge kwirabira aho inyubakwa ziriko zubakwa n'ikigo Obuha zigeze. N'inkuru ya Edgar Dimitri Niyongabo. Ni muri kaminuza y'u Burundi aya akaba ari amasomero 3 yubatswe n'ikigo Obuha kijejwe inyubako. Ico kigo carubatse naho imiduga ihagarara ariyo parking imbere y'ubuyobozi bwa kaminuza hamwe n'imbere y'inyubako yubatswe n'ishira hamwe zirikana ry'abize muri iyo kaminuza. Twashitse kandi no mu kigo ca kaminuza mu Kamenge naho nyene hakaba hari amashuri 2 yubatswe n'ikigo Obuha. Denini Yonzima urongoye igisata kiraba ivy'amatungo ya kaminuza y'u Burundi arashima ko uwo mugambi wari mwiza kuko wofasha kuronsa abanyeshuri aho bigira, ariko akavuga ko hari agahaze mu bijanye n'ingene ivyo bikorwa vy'ukubaka vyakozwe. Icyumviro cyari ciza gufasha kaminuza kubaka ivyo bibanza, ariko ntitwovuga ko byose byagenze neza. Hariho nk'inyubako usanga ugasanga ari nkashashu, ugasanga itanga kugira imigaga itanatangura no gukora, hanyuma hari imiduga ihagarara naho urabona hamaze igihe kirekire ntiharahera, kandi tukabona ko n'ukuntu bikoze hariho udukosa dushobora kubabwira ubo muri Obuha nyene bakosora akadukosora. Nuko twagiye turanabimenyesha mbere n'abatwara Obuha, kuko umuyobozi wa kaminuza yarabandikiye kugira ngo baze tuganire turabe ibikorwa aho bigeze n'ukuntu byo bandanya bigenda. Bamaze kuza rimwe ubwo twasuye kubandikira kandi turarindiye ko baza, ariko rero twebwe tubona hariho utuntu tutagenda neza byosaba ko twicarana kugira ngo turakosorwa. Ibindi bikorwa rero nk'uko bishikirizwa na Denini Yonzima bitegekanijwe kuzobandanya, ariko Obuha ikazobandanya irabira hamwe na kaminuza y'u Burundi udukosha twoba twaribonekeje ntituzosubire. Mu bihugu vya Somalia na Kenya havugwa imvura y'isegenya irikihitana abantu n'ibintu. N'abantu rero bagera ku 111 bamaze guhasiga ubuzima, 16 n'abana hamwe rero n'abandi bagera ku bihumbi 650 bataye muri kino gihe izabo. Denise Manirambona. Aho ku mugwa mukuru w'igihugu ca Somalia amabarabara yo mu gisagara Mogadisho ntakimenyekana. Imvura nyinshi maze imisi igwa mu bihugu biri mu ihembe rya Afrika irikirakora ko cyane igihugu ca Somalia. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge umenyesha ko muri kino gihe abantu ibihumbi 650 badafise aho bakika umusaya. Uyu mukenyezi avuga ko amazi y'imvura yatwaye ivyo bari batunze vyose n'ivyo baryamako. Agira ati ubu turara mu mashure, turi mu bibazo bidasanzwe, Imana nidutabare. No mu bumanuko bw'ico gihugu ca Somalia bushira uburengero ahitwa Idolo ibintu ntivyifashe neza. Iki ni kiyaga Juba cuzuye gishwara imihana itari mike. Mu gihe abana bo babandanya bakinira mu mazi, abajeje intwaro bafise impungenge nyinshi kubiza bishobora gutera umwanya n'umwanya. Utuzu twasugumwe twararengewe, harashobora kwaduka ibiza vya kolera, malaria bikiyongera cyane. Mu muryango utabara imbabare Croix Rouge ngo bariko barakora ibishoboka vyose mu gufasha abantu. Ivyo bibazo rero vyibonekeza mu ihembe rya Afrika ngo bifatiye kwihindagurika ry'ibihe ico bita El Niño. Eka no mu gihugu ca Kenya kiri mu bumanuko bw'igihugu ca Somalia harangwa imyuzurira. Uruzi Tanagwa ruzuye, ubu amabarabara n'ibiraro bikaba bitakimenyekana. Uruja n'uruza rwarahagaze, ivyo bigatuma haduka inzara. Uyati abana ntibarafungura kuvejo, ntituronka aho duca, nta n'imiduga irengana. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto mu mpera z'indwi heze akaba yaremereye abene gihugu imfashanyo y'uburyo, akamenyesha mbere ko n'igisirikare kizoza gufasha gutabara. Aho ni mu gihe muri Kenya hamaze kwitaba Imana abantu bashika ku 70 n'abandi bihumbi birenga 36 bateshejwe izabo biturutse kuri ivyo biza biterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Mwakoze rero mwese mwariko murakurikira ano makuru.